kubomogwa kuva ku munsi wa mbere hafi y'ibigega vy'amazi mabi yegeranywa n'amashirahamwe Setemu muri zone ya Buterere, quartier Buterere ya mbere, selule ya gatatu. Igihe urongoye igisagara yashika azananye n'umushikiranganje ajejwe ivy'inyubako ku munsi wa mbere, bene amazu baciye bahabwa itegeko ryo gusohoka, hama amazu atangura kubomogwa. Bene amazu bakemeza ko ivyo bibanza babironse hakurikijwe amategeko. Yamara umushikiranganje w'inyubako suko vyumva, akemeza ko abubatse muri ico kibanza babikoze mu kibanza kitagenewe kubakamwo. Ariko Dieudonné Dukundane yemerera bene amazu yuko bigaragaye yuko baharonse mu mategeko bazoronswa ibindi bibanza vyo kubakamwo. Abantu bari muri kijya kibanza bari bazeye uraro n'umuravuga ko ariho bazoba, igihugu c'u Burundi nikiruzura, tuzobaronderera handi mugabo hajya ahantu mu vy'ukuri sahantu ho kuba. Ni ibintu biteye isoni, ngira ngo kumbure abotira agacumu bogenda kuraba nk'ejo. Amatoilette à ciel ouvert, ahantu udashobora kubaka toilette, ahantu udashobora kubaka fosse septique, ni ibintu umuntu atovugira ngaha imbere y'amakamera. Umugabo twashaka dutange ubwo butumwa abantu bafise impapuro bemejwe n'abajejwe intwaro, kandi igihe twari tuhari nibaza umukuru wa quartier ngo yaciye akugwa kwa gatandatu, yaciye akugwa. Rero abo bantu bahenzwe barazozutizana izo mpapuro, tuzozira batagira handi baba, igihugu c'u Burundi kiruzura, tuzobarondera handi mugabo hajya ahantu mu vy'ukuri nta wushingira intahe ko abantu bohakurira boharerera abana, ni ibintu biteye ubwoba. Amakuru ava mu gisagara ca Bujumbura yemeza ko ivyo bibanza biri hafi y'ivyo bigega bishikiramwo amazi mabi bizokorerwamwo amazu yo gukora imiduga.